mu cigwa mwashikirije nka force mwagiye mugaruka ku matongo yagiye aranyagwa mbere hakagarukamwo n'ibihangange bimwe bimwe mu nzego z'igihugu iryo sibanga tunahereye ahubatswe presidence ibiro by'umukuru w'igihugu aho beneho gushika n'ubu bagituratura mbere ahubwo habaye n'ibintu byo guterwa ubwoba saho honyene mwagiye muravuga ubundi burorero mu ntara zitandukanye za Bubanza na za Cibitoke aho niho bigwiriye cyane ariko mwaravuze ko mu gihugu cose ico kibazo gihari muri make ikigwa mwasanze cifashe gute gahotase ni ikintu giteye ubwoba sinavuze ukugwira ntero ubwoba barundi mugabo ni ikintu giteye ubwoba gikwiye gukurikiranirwa hafi mu gikibazo kica kibazo umuntu yashavuga ati ni bande bogikurikiranira hafi abarundi bose bakamenya yuko ari ikintu kiriko kirafata umuvuduko munini ico kintu cukunyaga amatongo abanyagihugu nivyo ikicigwa cabiki cambere kijanye n'ivyo gutorana force yakikoze mu gihugu cose caba iki c'abantu bakugwa mu matongo yabo finalement gasanga nukuyanyagwa naco nya caba mu gihugu cose rero nkuko bivuze vyigaragaza cane mu ntara zimbo n'ahandi biriho mugabo mu ntara zimbo birigaragaza cane aha twavuga nka Cibitoke nka Bubanza Makamba Rumonge ico kintu kiriko kiraba kirateye ubwoba twari tumenyereye aho usanga hari umuntu banyazitongo canke bakavuga bati ritongo ryagarutse mu minwe ya leta n'umuntu yari yaragihagiye kumbura kaburana kerekana ko yariguze canke yarigabiwe na leta ariko ubu rero hagezaho higaragaza ibintu byo gukura mu matongo abantu beneyo benshi cyane amajana canke ibihumbi ako karero mutanze karazwi nibaza ko abatakazi bo bari bo bake ahubatse ikirimba c'umukuru w'igihugu ku mutumba wa Gasenyi komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ni hegitari nyinshi cyane hegitari zishika 160 abantu bakuwe muri ayo matongo canke bahagaritswe badashobora kuharangurira ikintu na kimwe bashika imiryango ibihumbi 2 urumva wewe wiyumvire uburinganire bungana uko imiryango ingana uko abantu bangana uko bakuwemwo hanyuma ntibahabwe umuzibukiro aha rero none amenyesha yuko mu bisanzwe amategeko agenga amatongo ico bita code foncier harimo ikigabane kivuga ingene abantu bakogwa mu matongo yabo ku neza y'igihugu ico bita expropriation pour cause d'utilité publique hari itegeko ribigenga mbega ninde ashobora gufata ingingo y'ugukura umuntu mu itongo ryiwe ku neza y'igihugu aho nomenyesha yuko ari abantu batatu gusa mu gihugu n'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje araba ivy'amatongo hanyuma n'umushikiranganje araba amatongo mu bisagara aho code ibivuga gutyo mugabo mu vyukuri abo bashikiranganje naho bitwa ngo ni babiri n'umwe hanyuma kandi iyo ngingo yo gukura abantu mu matongo yabo kuneza y'igihugu kuneza ya bose hariho ico bita commission foncière nationale umugwi w'igihugu jejwe amatongo ubwirizwa gutanga avis rero hariho procedure ingene bitangura ingene bamenyesha umugambi ugomba kuhakorerwa no gushikaho hafatwa iyo ngingo hanyuma bakanabimenyesha ico bita la publication de l'expropriation hanyuma ikindi gikomeye cyane nuko umuntu ugira kugwa mu itongo ryiwe ahabwa umuzibukiro kandi umuzibukiro utangwa imbere yuko akugwaho niko amategeko abivuga bagaharura agaciro k'iryo tongo canke n'ahari inzu birashoboka mugabo bagaharura bakabona la vraie valeur hanyuma bakaca bamuhoya muzibukiro imbere yuko avaho kandi birasiguritse none umuntu umwangaje ukamusambuza canke ukamutesha aho yahora arima atashoboye kuronka ahandi umushize mu ibarabara nico gituma iyo phénomène ivyo byo kwaka amatongo abantu kivunga twitege ko hazoba ingorane ejo hirya yejo abanyagihugu bugariza ubutegetsi bugariza inzego zitandukanye nimba ari bura amatari yafashe ingingo ejo hirya ejo bazomwugariza kuko nibijya twavuze mu ntango umuntu ari kararenganywa birafise igihe bimara
mu ntara ya Rumonge hariho ariko tukiri ngaho hubatswe ikirimba c'umukuru w'igihugu Gaudas mu by'ukuri abo bantu nta numwe yigeze waronswa umuzibukiro. Bon, ku matohoza twagize dusanga atabantu baronkeje umuzibukiro mugabo ku mayeri ndavyite ku ruyeri kugwenge kumwe bivuga hariho bamwe babonye abantu basa n'abaserukira abandi barabapfumbatisha ati nimutekane umuzibukiro uri mu kuboneka mugabo ni kuva mu mwaka wa 2014 haize imyaka 10 uyu tugiyemo no 11 no kuvuga yuko hagezaho babona ko bariko barabahenda abo bantu urumva ni benshi cyane baje inama kugira ngo barabe ko bokwitura sentare hanyuma bari batanguye kwegeranya uburyo kugira ngo barondere umwavoka umuntu abashigikira mu by'amategeko anavoka hanyuma abategetsi service national de renseignement icitangura kuvyirukamwo kugira ngo babatera ubwoba n'ubaserukira kiretse niba yobereko nko muri iyi minsi afunzwe bamubwira bati ivyo bintu hagarika nimba wari ufite parcelle yiwawe reclama rondera kurenganurwa kuri iyo terrain yiwawe iyo parcelle yiwawe ivugire ureke kuvugira abandi nariko nderekana rero yuko vyukuri nta bahawe umuzibukiro imyidogo ni yose kandi none avuga yuko ubwa mbere aho hantu hari kuja ikinimba c'umukuru w'igihugu mu ntango zari kuba hectare 40 mugabo baraguye bati hazoba n'amakartier gushika ku hectare 160 no kuvuga n'abatari bashikiriwe mu mwanya wa mbere ubu barashikiriwe nariko ndavuga rero ahandi navuga mu Rumonge ku mutumba wa Mutambara naho abantu bimuwe ku itegeko rya Buramatari yavuze ati aha ni tongo rya leta hegitare 910 no kuvuga uyumvira abantu bari bakorera aho hantu iyo ningingi iba yafashwe na buraca nibimwe bavuga ngo byavuye hejuru nawe akaba bon kenshi bavuga ivyo canke bon userutse niwo bose babona agirishije inama abanyagihugu aravuga ati aha ni mu gipande ca leta ati aha ni mu mapeyizana rero itegeko rigenga amatongo rihari ryo mu 2011 riravuga yuko abantu bari basanzwe bari mu mapeyizana baheguriwe ni itegeko ribivuga gutyo ikibazo kumbure niki ntihigeze haba ikintu cyo kuca haba enquête canke igikorwa cyo gupima ati amapeyizana garukira aha ni muri zone peyizana aha ni mu gisata ni mu gipande kitari c'amapeyizana mugabo abanyagihugu benshi naho kwa base na basekuru bakavuga bati twebwe itegeko rigenga amatongo ryaradukomoreye aha twari turi nk'amapeyizana rero mwe twavuga ati ngira no kutamenya canke nakantu nyene utegetsi babwibikiye no kuvuga umutegetsi afata nk'iyo ngingo ndaba kubita twabivuze Buramatari nti exproprie nashaka kwimura abantu nabashingira nkanji babiri n'umukuru w'igihugu naho nyene gaca muri commission foncière nationale mu Rumonge rero baragirisha inama barabwira abantu bati aha aragiye kwa leta abantu baratakamba bararondera babahuza gushika barandikira n'umukuru w'igihugu nibaze umenga hari mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2023 cyangwa ku 11 muga gushika n'uyu munsi nta kiravamwo ntibaratunganirizwa mu Cibitoke hari amakashi kankatatu naho nyene bisa n'ivyo ugasanga ama hectare arenga amajana imiryango irenga nk'amajana 2 bakuwemwo ku itegeko rya Buramatari mu nama agafata mikro akababwira ati aha ni tongo leta ivumbuye ni tongo rya leta mugabo akavuga bati none ganya kuba ko tuhari kuva kuri sokuru na sokuruza aha habaye ha leta gute iyo leta sokuru yahabaye ihari sokuruza akaba ihari data akahaba ihari tugakuriraho tugasaziraho bigenze bite ikibabaje rero nka mu ntara ya Cibitoke cyane vyaragaragara yuko aho bahejeje kunyaga abanyagihugu baca bahakomorera abategetsi cyane abavuka muri iyo ntara uhereye no kuri Buramatari kuduka bakaba aribo bahihagira ego bikitwa yuko hagarutse mu ya leta mugaha hawe umuntu afise ubushobozi bwo kuharima kugira arimira isoko ngo kugira ngo haboneke umwimbo mwinshi mugabo
haba kuhakwa abo beneho haba guhabwa abo bashasha nta procedure nimwe yakurikijwe ya expropriation kuko ntivyokunda yuko wakitongo kanaka ngo rihereze kanaka ku mudubugu ni Bubanza naho ni ka abantu benshi batamenyereye aho ikambi ya gisirikare ku mudubugu ni muri commune Gihanga imaze igihe ihanganye n'abanyagihugu kuva mu mwaka wa 2021 no kuvuga yuko muri ako gace ikambi ngo yashatse kwagura imbibe zayo kubijanye n'ibikorwa vya gisirikare hanyuma bacavuga ati aha hose hakikije ikambi haragiye mu bintu ya leta abanyagihugu baravuga ati turanyazwe noneho tutaburanye baritura musanteri araza birasendwa baritura buramatari araza birasendwa baritura umuhuza w'abarundi baritura umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano uyu rero yarafashe ingingo ivyanditse birahari haba mu Rumonge kujya twabivuze birahari umushikiranganje rero afata ingingo avuga ati ego biragaragara yuko ikambi ya gisirikare ku mudubu ikeneye kuronka espace nini ikoreramwe ibikorwa vya gisirikare ati mugabo abanyagihugu bahabwa umuzibukiro canke barondera ahandi babikorera mugabo malgré iyo ngingo y'umushikiranganje nta cahindutse ntabwo ico bikora komanda w'ikambi yaciye azana abasirikare ahagira amarondo ku buryo umuntu wese aje ngo ahanyuze mu kirenge nimba ari ofise y'umurima nimba ari ofise yo ivyatsi vy'inka ubu udakubiswe yinjizwa mu ikamba gafungwa hariho nabarashwe n'amazina turayafise mugakumva z'umutekano wabo ni dushimye kubivugira ngaho ariko ndeka nguciremo kuri abo bantu barashwe ndumva ko hataragira kumbure ko mubishira habona amazina n'ababarashe n'ibiki abo bantu barashwe nabari bafise amatongo aho hantu bari baje gusarura bari baje kurima canke nabagizi bana ku itarike 14 nimba ntihenze z'ukwezi kw'icumi mu mwaka uheze harabaye no kuvuga gushamirana hagati y'abanyagihugu n'abasoda bararashe hejuru kugira babashwiragize hanyuma mengo ku itarike 12 z'ukwezi kw'icumi no kuvuga hari haze nk'ukwezi kumwe bica bisa no kumengo vyacureshe hanyuma abafise imirima baza gusarura hanyuma n'abafise ivyatsi vy'inka baza kwahira kugira bazahirire murazi yuko mu Burundi hari itegeko ribuza yuko ibitungwa bituruka hanyuma baza kwahira umva hari abafise imirima hari abafise ivyatsi vy'inka hanyuma umuntu yarashwe n'umuntu yereko yahira ubwatsi bw'inka umuntu yaraje kwahira ubwatsi bw'inka hariho n'abandi bantu bafashwe bari baje gusoroma imirima yabo baca batwara mu ikambi babapfungira y'umunsi wose no kuvuga yuko abanyagihugu bahana urubibe n'ikambi ya mudubugu bari mu magorwa atagira uko avuga kandi ni imiryango myinshi cyane yababa 5,000 bari bahafitiye amatongo ni menshi cyane urumva rero yuko bimwe twavuga haba kuri babakenyezi baba bigijweyo ibi vyovyo nagahebuza no kuvuga yuko aha ufasha abantu 5,000 ukabashira mu ibarabara urababujije aho bahora bakura ico kurarira urababujije kubaho uzanye ishavu mu banyagihugu urumva bamaze kwitura babona amatari kwitura umuhuza bagazaho bitura umushikiranganje ubu bariko baritunganya kugira ngo biture sentare iburanishe imanza za leta ico bita ko administrative kugira barabe ko botunganirizwa mugabo ayo mamenase nayo abatera ubwo bagusumba ku buryo bavuga bati naboje imbere bohava bagira ikibazo nka kumwe kwa babandi bo mu Gasenyi aho batsikirimba cyo mukuru w'igihugu nabo nyene bariko bitunganya kugira bitware baca baja mu byo gutega ubwoba urumva baca bugarizwa n'ubwoba tugaruke ku twara ikambi yo ku mudugudu we avuga ko nawe byavuye hejuru niwe yafashe iyo ngingo mbega uretse ko abanyagihugu bari bahasize ibikorwa imirima birumvikana ko wari yarimye umwumbati atari uburenganzira afise bwo kuja kuwukura wari yatema ibigori umva kadafise uburenganzira bwo gusarura bikumvikana neza ko aba banyagihugu banyazwe ayo matongo nibirimwo uyu munsi hari ico utwara ikambi yoba muzi yoba yarashikirije kuri ivyo canke yarafashe iyo ngingo binigirwa mu menshi guca avuga ko babikoze kubera iki bavuga yuko ari ko nyungu z'igihugu yego n'abandi henshi bavuga ko ari nyungu z'igihugu ariko numva ku mudugudu hoho urumva umusivile ahanganye n'umusirikare
abasirikare bavuga ati ya abasivile baba bariko baradusuzugura ntivyo komando w'ikambi ya Mudubugu avuga ati ntaho ryakabaye no kuvuga abasoda bato bato wewe aba yaberetse aho bacungira hose bagacunga baza nuza kwahira utwatsi tw'igitungwa ntahahonyora ati ntaho ryakabaye yuko umusirikare yohangana n'umusivile hanyuma buramatari nawe nyene yavugira abanyagihugu kandi umva ko n'umushikiranganje by'ukuri yavugiye abanyagihugu mugabo ntivyigeze bikunda rero umuntu akimvira ati mbega abasangiye leta no kuvuga umushikiranganje wo kwivuna abanzi n'umushikiranganje no hagati mu gihugu barashaka kudahuriza kuri ivyo bintu biba biriko biba ku banyagihugu ikindi novuga mu komanda w'ikambi yari igeze kugira itangazo sinibuka itariki yaryo mugabo ni mu mpera z'umwaka ushize itangazo yandikira abanyagihugu ati abantu bahafise imirima bose baze biyandikisha rero umuntu akaciye yabaza ati mbega none uyo nyene bapfa amatongo n'abanyagihugu niwe aca yigenza nka sentare canke aca yigenza nk'intwari kumwe bita mu gifaransa se comporter en juge parti ni kuvuga wewe abona ko afise inguvu zibarengeye abatwara uko ashaka ico bikora ayo matangazo yamanitswe kuri iyo mitumba iri kwa ayo matongo aramanikwa ku ikomune abanyagihugu bace babirandura barabitabagura no kuvuga bafise agashavu kenshi mbe ndaretse turetse ivyo vy'inkoho canke iki baravuga bati aha tuzotuma tuhagwa n'ubundi n'abavyeyi bacu niho baguye hari abantu rero ari amatongo yiwabo kwa base n'abasekuru hari n'abandi bahaje bagura kandi bamaze imyaka myinshi uko babivuga irenga 30 no kuvuga yuko abanyagihugu bariko bararenganywa no mu ntara ya Gitega birahari aho bita ku mutumba wa Nyabututsi rurare mu karere bita Mwumba naho nyene ingingo nk'iyo yarafashwe nibaza ko ari mu mwaka wa 2014 nyene aho hariho umugambi uko ngo bagomba kuhubaka inyubako zojamwe n'amashinga amateka nkenguza amateka ngira ngo n'ubushikiranganje bumwe avec kijya ciyumvira cuko Gitega yoba umugwa mukuru wa politique aho hantu bavuga yuko hoba hababa hegitari 150 aho rero abanyagihugu bari bahari nka beneho kavukire nk'abari barahaguza ama parcelle kubera ni ku nkengera z'umuji wa Gitega no kuvuga barahagaritswe nta muntu numwe ashobora ko barakorera ikintu na kimwe n'ibiti bihari ntaho ushobora kuja kubica imyaka 10 naho nyene irarangiye nta kintu kirubakwaho nta n'umushinge ico bikora abantu bari bavuye muri aménagement du territoire baraje barapima barahadelimita izo hegitari zababa 150 no vuba abanyagihugu bavuga bati naho wari umugambi wa leta twari guhabwa umunzibukiro twari kuhava ku nyungu za leta nkuko expropriation ibitegekanya n'amategeko agenga gukura abantu matongo yabo bitegekanya mugabo ntibigeze bahabwa umuzibukiro kandi nta n'igikorwa kirahakoreka no kuvuga imyaka 10 irarenga rero bakaca bavuga bati aha iyo bica hose no kunyagwa hose twavuze bafata ko ari kunyagwa naho Igitega harimwo ibi bintu biriko biraba biboneka ko ari ibintu byapanzwe neza mu bari bitavye ivyo icigwa mwashize abona ya nama harimwo n'abari bafise amakenga bavuga ati mbega ibi bintu leta ivuga byo mu mugamba bati ahantu hatari hari ubunyovu bati no kuhabaka ahantu hagira ati hariko harapfa ubusa kugira nibyo bifatanye nibyo ku buryo baheza ngo bagaca bahagabira abandi bantu cyangwa bategetse nyine bakabyo mengo hari wabivuze muri yana yego vyaravuzwe hanyuma kino cigwa twakoze ico ntitwagikoreye ko cyane twakoreye ku bintu bimaze kwigaragaza mugabo akenshi kugira ngo hafatwe ingingo bene izo twari ko turavuga abantu gukugwa mu matongo yabo hadakurikijwe amategeko hama hari amajambo y'imburi no kuvuga nka bijya byavuzwe kujya bari baje mu nyigisho babivuze umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu yarabivuze yuko leta idashobora kwihanganira ari yamashinge yuko abanyagihugu batokwicwa n'inzara hari amatongo agaragara
arabivuga neza ati tuzorondera abashoboye kuharima baharime hanyuma nyeneho niyabona hageze ko nawe ahakoresha ikintu ngirakamaro azogaruka tuhamuhe. Vyumvikana yuko ayo majambo je ndayita nk'imburi kugira ngo ejo hirya yejo bahahereje abandi bantu ntihagira batangara ati yari yarabivuze ko ari ishinge ko ari ubunyovu ko ari kibara atakirimwo. Mugabo tukibagira yuko ya ngingo yuko ibitungwa birira mu nzu ihari kandi ni itegeko ry'umushikiranganje. None umuntu afise aho ashobora kurimya ivyatsi vy'inka canke akahareka ico kibaranye n'ivyatsi vyimeza naturel kugira ngo azoja arahirira ibitungwa vyo birira mu nzu, ubwo ntimumva yuko mu vy'ukuri iyo leta nyene biriko irivuguruza. Ikindi naco hasanzwe hari politike y'igihugu yitwa ewe Burundi urambaye, ni reboisement de la nature. Ni kuvuga yuko ahantu ngirakamaro se hajya hari umurima gusa n'ivyo biti niyo shinge ukababivugaho haraye, ni ukuvuga haza muri sens ya protection de l'environnement nkuko hariho politike ya ewe Burundi urambaye. Rero ukaca usanga leta iriko ikora ivyo bihushane, ikavuga gukinga ibidukikije, ikavuga kuharima ku nguvu mbere bakagomba kuhaha abatari beneho. Aho rero nivyo twariko turavuga tuti vyukoreho n'amajambo y'imburi. Sinibuka n'undi mutegetsi yavuze ati buriya nta murundi afise itongo, ati nta murundi afise itongo, amatongo yose n'aya leta. Rero ukacugaruka ukiyumvira uti mbega amategeko ko ategekanya neza atomora uburenganzira umuntu aba afise kwitongo, akaca hazo undi mutegetsi adasanzwe akavuga ati nta munyagihugu afise itongo, undi akavuga ati ujya muntu afise itongo atari ko ararima tuzorimwaka. Ni ukuvuga ni ka gahotoro, ni kwa kunyaga ajya amajambo nayo imburi. Ejo hirya yejo tuzosanga muri zo ntara havuzwemo ko harimo amatongo yuzuye ishinge bahadutse bakahereza abandi bantu, kandi ivyo nta yindi nyishu irimwe atari kuryanisha abarundi. Ego turiko dusa n'abasozera kino kiyago cacu, tugarutse kuri vya bindi vyo gutorana by'abigeme n'abakenyezi, aho usanga harimo kubacinyiza kuko atanu gushaka kwa politike guhari kugira ngo by'ukuri umukenyezi n'umuhungu batorane ibingana hangana kandi hisuzwa amategeko. Mubona aho kugwa iki rero kugira ngo iki, kuko ni kibazo gikomeye. Murabona ahisigeze ibintu bigenda bihindagurika. Ego nivyo haraba igwirana ry'abantu mu Burundi bitigirwa bigwira, mugabo ugacu usanga harimo bamwe baguma bacinyizwa. Murabona rero iki kintu byogenda gute kugira ngo leta icumve ishiremo uko gushaka? Bon, mu nkundire nsubire kukigarukako itegeko ryo gutorana nivyo ntari hari gihari, ariko itegeko ritahari siribuza abakobwa gutorana, no kuvuga no ku bahungu ntari hari. Ikindi novuga amategeko yo kwishimikizwa ko umushinga ntahe canke umuhuza canke umucamanza canke umutware, ayo mategeko ntabuze. Twavuze yuko hari amategeko mpuzamakungu Burundi bwasinye bwashize ku gikumu, ayo mategeko ashigwa no mu ibwirizwa shingiro. Mbere ikindi novuga nuko ayo mategeko nta tegeko ribuza umukobwa gutorana. Mu mvugo y'amategeko bavuga bati ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ni ukuvuga nta tegeko ribuza umukobwa gutorana. Rero nico gituma tutumva ingene bavuga ngo umukobwa ntatorana ngo nta tegeko rihari. Ntari hari rigenga abahungu kandi nta niribuza abakobwa gutorana. Rero nta mpamvu nimwe twumva yuko umukobwa aje nk'umuntu aje gutera musaza we, aje gutera muramu we, aje gutera aho yarongowe. Kuko nkuko twabivuze sahavuka umuntu nta kibanza hafise kwitongo, saharongowe umuntu nta kibanza hafise kwitongo, kandi atategeko rimubuza kandi atanitegeko rigenga gutorana haba no ku bahungu rihari. Vyumvikana yuko icokogwa nuko abategetsi bo kumva yuko atamwana n'ikinono, abarundi bose bangana bafite uburenganzira bumwe, hanyuma bakabaho kumwe mu gihugu kimwe. Ego kuri iki naco cyo kwihagira amatongo y'abanyagihugu, kuko ndabyita kwihagira kubera ko navyo bikora bidakurikijwe amategeko kuko biri mu cigwa force mwashize ahabona. Mubona
ari igihe nyifato umunyagihugu yanyazwe akwiye kugira kubera kurumva nk'abo barasiwe muri rya kambi y'igisoda abafungwa bandanya batega ubwoba uko biri kose hari inyifato ikwiye kubaranga nabo nyene. Bon, inyifato yobaranga bo kwirinda gukoresha igikenye dore ngaho ku mudubugu burya kuja guhangana n'ufise inkoho ni kibazo kenshi ni wewe bigarukako kandi bikakugarukako nabi ariko novuga yuko ari nko mu mwanya wa mbere kuko hajya nta muntu asomvye ingufu abanyagihugu so kuvuga ko ari kubera ari benshi mugabo buri umunyagihugu arinze yubahuka agahangana na komanda w'ikambi afise ingabo n'inkoho abo bantu baba barenganijwe vy'ukuri ntibo kwaduka ngo umwe wese ave mu muhani we ngo baje inama ngo bagende batera ikambi ngo bagende bareklama ahantu atarahaba no kuvuga yuko vy'ukuri bo bandanya hajya nyene bari bageze bagasaba ubutungane bagasaba gutunganirizwa bakitora inzego zitandukanye n'umukuru w'igihugu arimwo kuko ntawe uvuga ngo nibaje guhangana n'ikambi urumva ko bamaze no kubarasaba bamara ikindi bogira ntibacike intege nivyo umwana nimba ari karakura nimba ari umusore arabona ati data yarushijwe reka nta kundi impebe uko zivugije niko zitambwa oya ahubwo ntibadebukirwe babandanye baharanira agateka kabo ikindi bokora nuko boja baramenya ingene batabaza nkuko baduhaye amakuru bakayaha n'abandi bakayashikana n'ahandi kugira ngo abamira ubutegetsi bw'u Burundi bugeguze hanyuma ikindi coba buriya mukuru w'igihugu ni Sebarundi niko bizwi niko nawe nyene avyiyemerera niko n'abarundi babizi no kuvuga araba tabara aba bantu bamerewe nabi aba bantu bariko baricwa bazira twabo abantu bariko bangazwa batwaga utwabo ahagarike iri totezwa bariko baragirirwa hanyuma ababikora barazwe bahanwe hisunzwe amategeko kuko ibi byo kunyagira amatongo vyovyo biratandukanye gatoya nabijya vyo gutorana bavuga nta tegeko rihari mugibi vyo kwaka amatongo abanyagihugu kuneza ya bose ico bita expropriation pour cause d'utilité publique ho amategeko arahari atomoye bakavuga ninde afise ubwo burenganzira bigenda gute ni mu kiringo ikihe mbega ukuwe mwitongo asaba iki leta byose amategeko arahari mugu uyu munsi ijambo rya buramatari umengo risumba itegeko ryanditse buramatari canke mustanteri akavyuka yumvira itongo rya naka akacavuga ati ni rya leta turaritwaye godoka aho ugejeje haramaze abategetsi batandukanye bakabikora uko no kuvuga yuko umunyagihugu vy'ukuri ntagihabwa agaciro kandi tukirengagiza canke bakirengagiza yuko ari bajya abanyagihugu babashizeho yuko ari bo babashizeho rero ni nawe bitereye ubwoba kuza kurenganya canke gutoteza uwagushize muri ico kibanza urimwo niho bitangarije ni naho bibabarije